Bavuze rero bati hariho aberekana ikarata karangamuntu irenga imwe canke zitarizo, jewe nibaza yuko umugwi seni warashizeho novuga nti ibintu vyo guhinyuza bikwiye. Icambere co guhinyuza ni barya nyene bandika. Barya bandika bategerezwa guhinyuza ko uwuje kwiyandikisha azanye karangamuntu yo iriko ivyangombwa vyose, igikumu, ikashe, igikumu ca mustanteri byose ko biriko bakaraba ko n'ifoto koko ari yiwiwe. Ico ni cambere co guhinyuza. Ikigira kabiri co guhinyuza ni cagihe bazoshira intonde ahantu hazwi ku makomine canke ahandi kugira ngo abantu bagende kuraba yuko abiyandikishije koko bari bakwije ivyangombwa, yuko ata munyamahanga yiyandikishije, yuko kandi nkumbure atabadakwije imyaka biyandikishije. Ico naco n'ikindi kiringo nabonye ko bashizeho kizofasha guhinyuza. Ikindi batubwiye mu nama y'ejo bundi nuko hariho ukuntu abanyamigambwe canke bari mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike bazogenda kuraba ku migwi hari ahantu bazokwandikira amazina. Ivyo byose ni ibintu bihari kandi bihagije byo kugira ngo duhinyuze ntihazobe abiyandikisha kabiri canke ntihazobe abakoresheje ivy'ubusuma mu kwiyandikisha. Nibaza rero ko abantu boreka kuvuga menshi ku maradiyo, ahubwo tworaba gusa ingene iki gikorwa tubandanya duhimiriza kugira ngo abantu babandanye biyandikisha, mugabo kandi dutahure yuko bagize ingorane y'ikarata karangamuntu.